ngabirano y'utugenegene n'ivy'igihugu ntiyabisiga inyuma, kuko no muri utwo tugenegene kwari ukwerekeza abenegihugu, kwari ukwerekeza abarundi n'ababamwo ingene boheza bakabwitwaramwo, ingene boheza bakabukorera. Ni naco gituma no ku mutumba wa Kayoba harageze igihe hashingwa amabanga yuko barongoye urwaruka rukomoka ku mugambwe CNDD-FDD ariko ibonera kure. Abantu mbere baranatangazwa n'ingene ariwe yazanye kuri uwo mutumba ico no kwita gutatura amatati atangimba, naho abantu baba bakosheje cane yarashika akagira ati vuga ivyawe twumve, kandi bari biteze ko baza kuhabonera amabi. Mu bikorwa rusangi abo twariko turabana nawe mwabibona yari ntatangwa. Muri twa tugenegene yaremesha agahinguvu abari ku bikorwa rusangi, abaryamye mu mihana yatora imodoka, yatora ikinyamajwi, akabavyura abararikira mu bikorwa vy'iterambere, mu bikorwa vyo kubaka igihugu cacu. Arangije rero ageze ku ntambwe, kuko Imana nk'uko umusaserdoti yabivuze ati yari umukristu adashima kwiyerekana, Imana yasenga kandi akagamburukira, yabandanya imutera iteka mu kumuteza intambwe mu vyo yakora. Hari kwigenekerezo rya 28 ku kwezi kw'indwi, aho yitaba ihiganwa kaminuza ry'igihugu ryari ryitiriwe inkingi zimbona kazoza. Ego ikindi mu ntunge gato nari nibagiye, kumbure uburemere bw'ukuru wawe ari naho bukwibagiza kijya na kiriya. Muri utwo tugenegene twiwe nyene yarasanzwe aza yagiraniye kontra n'ishirahamwe BIG, nico gituma mubona n'uhagarariye iryo shirahamwe yashoboye gushika ngaha kugira ngo byose bibandanye bigenda neza. Hanyuma yari yubatse mu mwaka w'ibihumbi 2016, asize umupfasoni n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Amen. Icyo tunavuga kuri Bakame, sinzi ko nabivuga. Bakame n'umuntu yari yuzuye urukundo, yari umuntu afite amahoro, yakunda n'ibikorwa. Rero twebwe twarakoranye nawe muri The Light of Africa, ni company yitwa The Light of Africa, ni shirahamwe. Akaba ari umukinnyi yari hanze twa John K yasanze kina amareresi. Rero turashoboye kumufasha mu bikorwa bitari bike, ko turabonye ko impano yiwe ikiri hasi ataramenyekana. Rero twaramufashije kumenyekana, turamufasha mu kuba bitandukanye, arashobora kumenyekana, araduga, ashobora gushika ku rwego rwo gusinya amakontra n'amabike n'ibindi byose amashirahamwe. Rero twabuze umuntu w'akamaro cyane muri team yacu. Yego murakoze. Murakoze. Katubandanye. Turizigiye ko Yesu Kristo umukiza wacu azogaruka yakaka ubwiza bw'ubuninahazwa. Mana yacu ubwo buninahazwa bwakiremwo wacu Egide ndi kumwe nayo, aruhukire ubuninahazwa bwawe ubuntu myaka yose.